mbere, hariho intambuko ya kabiri, hariho n'intambuko ya gatatu. Rero ikibazo twagize nk'ishengero, twagumye kuri dimension ya mbere. Uku kuja imbere benshi ntibigeze batera imbere, ariyo mpamvu ubuzima bwacu twamira muri bwa butumwa, twamira muri bya bindi ijambo rya ihane. Ndazi benshi bamaze imyaka myinshi mu rusengero bafise ubuzima bw'idini, ndiko mu buzima bw'idini, arazi amabwirizo y'ishengero cyane kurusha kumenya Yesu Kristo. Nabaramije amata, sinabagaburiye ifungurwa zigumye. Impamvu ni kubera ko mwari mukiri abana, mwari mukwiriye kurya ibigumye. Iyi ni ijambo Pawulo yandikiye abikorino ba mbere 3:2. Igihe Pawulo yandikira abikorino ababwira ngo nabaramije amata, nabahaye ifungurwa ntoya kubera ko mwari mukiri abana, yari karabwira ishengero risanzwe rizi Yesu Kristo kandi bari basanzwe bakuze. Mu gukura kwabo bagaragara nk'abantu bakuze mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'impwemu yari abantu batoya cyane. Kubera ko Bibiliya yerekana yuko ari abantu bakiri bato mu buryo bw'impwemu n'abandi bakuze mu buryo bw'impwemu. Igihe Pawulo yandikira abikorino ababwira ngo nabaramije amata, nabahaye ifungurwa ntoya kubera ko mwari mukiri abana, yari karabwira ishengero risanzwe rizi Yesu Kristo kandi bari basanzwe bakuze. Mu gukura kwabo bagaragara nk'abantu bakuze mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'impwemu yari abantu batoya cyane. Kubera ko Bibiliya yerekana yuko ari abantu bakiri bato mu buryo bw'impwemu n'abandi bakuze mu buryo bw'impwemu, ni ikigaragaza yuko mu isi y'impwemu hari amadimension atandukanye. Hariho intambuko ya mbere, hariho intambuko ya kabiri, hariho n'intambuko ya gatatu. Intambuko ya mbere ni kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Intambuko ya kabiri ni hama yo kumenya icyo wagizwe muri Yesu Kristo, aho umenya icyo Yesu Kristo yakoze hejuru y'ubuzima bwawe. Intambuko ya gatatu ni ya ntambuko y'umuriro. Tuko turavuga umuriro, tuko turavuga iki? Tuko turavuga bwa buzima, aho umuntu ubuzima bwiwe ari Kristo agaragara muri we, aho ubuzima bw'umuntu ari Kristo abonekana muri we, aho umuntu muri we mu buzima bwiwe hagaragara Yesu Kristo. Ni wa muntu ari ngaha ku isi ariko atari mu bisi, ni wa muntu ari ngaha ku isi ariko ubuzima bwe butemba muri we, ari Yesu Kristo avuga muri we. Muntu w'Imana, ikibazo twagize nk'ishengero, ikibazo twatewe cyane ni kubera ko twafunguye ifungurwa z'abana. Tumaze gufungura ifungurwa z'abana tugarukira ngaho nyene, tutigeze turya ifungurwa z'abantu bakuze ngo tuve mu ntango tuje mu yindi dimension yo hejuru. Urashaka kwiyumvira ni kange wamubwirwa ngo ibyo byawukora hamukaza kwira uko ubwiwe. Ni ikigaragaza yuko ubuzima bwawe, nikibonekana yuko ubuzima bwawe bukiri mu ntango, nk'uko Pawulo yandikiye abikorino avuga ngo muracari abana batoya. Rero ikibazo twagize nk'ishengero, twagumye kuri dimension ya mbere. Iyo dimension cyangwa ngo rugezo rwa mbere ni urugezo twakiye Yesu nk'umwami n'umukiza. Mu kumwakira Yesu nk'umwami n'umukiza twaramwakiye bigarukira kumwakira, ariko benshi ntihabaye icyo bita intambuko zo gukura mu buryo bw'impwemu, aho birivuga ngo tuve mu bya mbere tuje mu biri imbere. Uku kuja imbere benshi ntibigeze batera imbere, ariyo mpamvu ubuzima bwacu twamira muri bwa butumwa, twamira muri bya bindi ijambo rya ihane, ijambo rya ko Yesu Kristo yapfuye Golgotha ku musaraba. Iri ryari ryateguriwe, munyumvirize neza, munkurikirane kugira ngo muntahure, ryari ryagenewe cyane abataramenya Yesu Kristo, kubwira ubutumwa umuntu ati heba ibyaha. Iri jambo ryari ry'umuntu ataramenya Yesu Kristo, wa muntu wo hanze, nibwo butumwa bwo hanze. Ariko ubutumwa nabwo bw'umuntu yavuye hanze agashika indani, ni kubera ko yamenye uwamupfiriye, yamenye amaraso icyo akora. Ntibisaba ko abwirwa ngo ihane, arazi icyo amaraso akora n'igihe aba acumuye, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwacumura mwibuke ko hari umwitsa, hari amaraso ya Yesu Kristo ariho kugira ngo yoze atunganye umwana w'umuntu. Ariko ikibazo tugira cyane ni uko tutateye intambuko yo gukura, yo kujya mu yindi dimension, yo kujya mu rundi rugezo rwo kwitahura, aho turonka ubutumwa atari ubutumwa bw'ubwana, ahubwo ari ubutumwa bwo gukura.
n'uwo umukristo asomerwa ijambo na pasiteri gusa. Ndazi benshi muheruka ijambo mwasomeye kwa Mungu na pasiteri. Pasiteri nawe ni umwana w'Imana. Pasiteri nawe arakeneye gufungura abigisha kugira ngo abereke inzira, namwe mwifungurire aho umuntu ava mu by'intango byo kumenya Yesu Kristo aje hejuru cyane yo kumenya Yesu Kristo. Naye mvuga ngo bwa buzima butemba muri wewe, urashaka kwibaza niye dimension uriko, urashaka kwibaza n'ubwo rugero uriko gukumenya Imana. Uracyari mu ntango cyangwa uracyari muri ya kabiri cyangwa uri mu ya gatatu? Nimba ukikiri mu ya mbere ari ube hange cyane. Ndazi benshi bamaze imyaka myinshi mu rusengero bafise ubuzima bw'idini, ndiko kuvuga ubuzima bw'idini, araza amabwirizo y'ishengero cyane kurusha kumenya Yesu Kristo. Yesu ntiyaje kugira ngo tubambe amabwirizwa, yaje kugira ngo tubeho amabwirizwa, atari kugira ngo tubambe cyane Bibiliya, ahubwo yaje kugira ngo tubeho ubwo buzima bw'icyo Bibiliya ivuga hejuru y'ubuzima bwacu. Ube ubuzima n'ubu umunyedini muntu w'Imana uvuga ngo iwacu muri Anglikani, iwacu muri Pentecote, nitukiri ubuzima bwa iwacu muri Pentecote, iwacu ni mu ijuru, iwacu ni muri Yesu Kristo, iwacu ni wamenye Yesu Kristo. Niyo mpamvu Yesu Kristo ari kumwe n'abigishwa, haje mama wiwe aramubaza, aramubwira ngo haza umuntu aramubwira ngo mama wareka kurondera, aravuga ngo mama wanje n'abavukanye nabumva ijambo ry'Imana, nabumva ijambo ariko navuga bakaritahura. Mvuze ubutumwa bw'ubukura, mvuga bwa butuma ugira amabanga y'ijuru, aho wishurirwa amabanga y'ijuru, atari kwama ngo nzoja mu ijuru. Mutandukanye iyo umuntu afise umutima wiwe ukuvuga ngo nakurikiye Imana kugira ngo nje mu ijuru, uwo uzosanga afise ubuzima bwaho yihana ngo nabaramije amata. Ndabibutse uyu Paulo nyene no yigeze kuba ari umuntu yizi iby'Imana bitandukanye, yibaza ko azi iby'Imana bitandukanye, ariko igihe kanaka amaze guhura na Yesu Kristo arabona yuko bwa buzima afise ari ubuzima budahagije, ari ubuzima butameze neza. Ariko amaze kugira ubwo buzima muri we, nico gihe yigeze kuvuga ijambo avuga ngo nkikiri umwana navuga gwana, nkikiri umwana natambuka gwana, niyumvira gwana, ariko maze gukura naciye ibyo ndimwo. Uko kuvuga amaze gukura yavuye muri za ntambuko za ihane, yavuye muri za ntambuko z'amajambo y'itanguriro agenda ku yandi majambo y'amahishurirwa. Ishengero rirakenera amahishurirwa y'icyo Bibiliya ivuga. Bibiliya si igitabo. Ndabatandukanirize yuko igitabo ca Bibiliya cyatandukanye na Korani. Iyo bavuze Korani cyangwa abamizirima cyangwa abasengezo za Buddha basenga izindi mana zitandukanye, bobo bizera mu byanditswe, bobo icyanditswe yo kigiye biba birangiye. Ariko twebwe ntitugendera mu byanditswe, ahubwo twe dufise uwo Bibiliya ivuga. Icyo Bibiliya ivuga nicyo dufise. Ariyo mpamvu icyo Bibiliya ivuga ni ikintu gito dukompaye cyangwa tugereranije n'icyo Imana iri. Ariko ariyo mpamvu icyo Imana iri, iyo Yesu Kristo umaze kumufata muri we, uba ufise ubuzima bwose bwanditswe muri Bibiliya. Haleluya. Kuko arabibaza ko gusoma Bibiliya aricyo gihagije kuba umukristo cyangwa kumenya iby'Imana. Icyo si cyo umumizima ashobora kuyisoma, uwari wese ashobora kuyisoma, ariko benshi ntibabitahura kubera ikiziya n'impapuro. Ngomba ko dushika ku rugezo rwaho naho Bibiliya boyita cyangwa bakaziturira zose, twama dufise ubwo buzima muri twebwe, kuko ikiri muri twebwe si byanditswe, ikiri muri twebwe ni uwo Bibiliya ivuga. Haleluya. Imana ishimwe. Gora mu ntango isezerano rya kera gushika mu isezerano rishasha havugwa umuntu umwe wonyene, niwo Yesu Kristo. Nako ndababwira ingene umuntu ategerezwa gukura kuva mu ntambuko ya mbere aje mu yindi ntambuko, ave mu by'ubwana aje mu gukura. Niwemere kuba umukristo, dukunde nuwemere kuba umukristo bo ngaho nyene wakazuyazi, nukunde kuba umukristo w'ubwana, nukunde kuba umukristo w'idini. Ndiko ndavuga idini, ndiko ndavuga bwa buzima bwaho tuja mu rusengero nk'abantu bakorana gusa hama dugataha. Uravye ingeso zacu, uravye ubuzima bwacu, uravye ingene shetani adukubita, bigaragaza yuko Yesu Kristo tumuvuga ku munwa ariko ubuzima muri twebwe butarimwo. Niwemere kubaho ubuzima umukristo wo hasi, niwemere kuba umukristo adafise ubwo buzima. Ni nayo mpamvu iyo benshi bashikiwe n'ibyago baba basenga amasengesho avuga ngo Mana nimba uri Imana, wayi bavuga ngo Mana nimba uri Imana gukora ibi, ni kubera ko barakekeranya uwo bafise. Bizere Mana ko ari Imana kubera ko ikora irakora byose, ariko Imana ntituyipimira mu byo yakoze, Imana irengera ibyo ikora. Ariyo mpamvu bisaba ko umuntu ava muri dimension yo hasi aja mu yindi dimension yo hejuru, ava muri dimension y'ubwana
abana, nk'uko Pawulo yandikiye abikorina babwira ngo muracara abana, akaja mu yindi dimension iri hejuru yo kumenya icyo ari muri Yesu Kristo. Iyo umuntu yimenye icyo ari muri Yesu Kristo, nabaho ngaha ku isi nk'ubuzima bw'ab'isi nyene, ategerezwa ko hari itandukaniro ry'ubuzima abamo ngaha ku isi n'ubuzima abo ngaha ku isi n'ubuzima buri muri we, ategereza kuba itandukaniro. Iyo atari itandukaniro, ntiwavutse ubwa kabiri. Ategereza kubaho ikimenyetso kigaragaza ko wavutse ubwa kabiri, ubuzima bwawe, ingene dayimoni zigutinya, atari abatinyi dayimoni, ahubwo ingene dayimoni zigutinya, ingene dayimoni zikugirira ubwoba. Haleluya! Gerera ijambo ry'Imana. Hariho dimension ya mbere yo kumenya ingene Yesu Kristo yagupfiriye. Ibi ni iby'abana bagitangwa gukizwa, kumenya ko Yesu Kristo yagupfiriye. Iyi ni dimension y'ubwana Yesu Kristo yatanze kuri bantu bakicakira Yesu Kristo. Hariho ni dimension ya gatatu yo kumenya icuri, ijambo riva muri wewe rigaragaza yuko uri umwana w'Imana. Nubukivuga ngo ndapfuye, ntugifite amajambo y'amajambo agaragara birivuga ngo ubugingo n'urupfu bitekeye ku rurimi. Amajambo usohora uzosanga ari ubuzima, uzosanga ari amajambo ndahezagiwe. Ubuzima bwanje buri mu maboko y'Imana, ndatera imbere mu izina rya Kristo. Kwereka wamenye akibanza umaze kuba urimo, kandi ibyo ugenderamo biba bitandukanye cyane n'umwana mu buryo bw'impemu. Umwana mu buryo bw'impemu niwe yamakoma induru agira ubwoba yuko isi iheze. Impamvu yo kugira ubwoba yuko isi iheze, yama yibaza yuko atazotaha, arakekeranya ko ashobora kujya mu ijuru canke mu kuzimu. Ariko umwana ageze kuri dimension ya kabiri, arazi ko azoja mu ijuru. Uvuze arazi ko azoja mu ijuru, bimatanye n'ibikorwa byiza akora, bimatanye n'uko akomeye cyane mu gusenga, bimatanye n'ukuntu yatahuye icyo Yesu Kristo yakoze Golgotha ku musaraba. Yesu ntiyari kuza ngaha ku isi ngo akore, ngo atabare kubw'ubusabusa. Aratahura icyo Yesu Kristo yakoze ku buzima bwiwe, agahagarara. Dimension ya gatatu niyo ndabipfuriza buri muntu wese, ya dimension amadayimoni yicuza impamvu wavutse ubwa kabiri. Hari benshi bicuza impamvu shetani ariho, hari n'abandi shetani yicuza impamvu wavutse ubwa kabiri. Ntiwavutse kubw'Imana, wavutse kubw'impamvu nziza y'Imana. Niwemere kubaho ngaha ku isi nk'urongorwa, nk'ukora akazi gusa bisanzwe, ubuzima bwawe burarangiye. Ibaza icyo Imana yakuremeye, ukibyaza umusaruro. Imana ibe ifite ikibanza cya mbere mu buzima bwawe, mu muryango wawe. Imana ibahezagire, wanke kuba umwana. Shalom, shalom.